Reka tubaramutse cyane bakunzi ba Ale Burundi, reka tubaramutse cyane mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana Ale Burundi. Amahoro y'Imana bane namwe, yongera bane natwe muri Ale Burundi, na cyane ko iyo mufise amahoro natwe tuba dufise amahoro, iyo meze neza natwe tuba tumeze neza, kuko mwebwe muba muri ababosi bacu. Ego nico gituma tuvuga ati turabagumbiriye cyane mwizina ry'Uhoraho. Niko benshi bakunda kubivuga, mu nyuma tuzatubabwira ati shalom shalom. Muraho meze neza, muratagase, muraho mweze fresh, hama nkeza abameze neza, hama nongera nihanganisha abatameze neza. Nibaze ko namwe utameze neza uno munsi, ibihe bigenda bihindagurika, ejo bizogenda neza. Ni kwegereza Imana na cyane kari igenga ibihe, ni kwegereza Imana na cyane kariyo iyobora ibintu byose, kubera ko nta kintu na kimwe kiba Imana itakizi, nta kimwe kiba Imana itariki kibonera hafi. Nimwe ntumbero rero tuba mu bihe Imana iba yaratugeneye, ntago tuba mu bihe byacu, oya tuba mu bihe Imana iba yaratugeneye. Niyo mpamvu duca muri gahunda y'Imana, tuba turi muri gahunda y'Imana, ntaho dushobora rero gukwepera Imana kuko iri aharengeye, kumbure itubonera musi. Donc ahiri twebwe iradukurikirana cyane. Nimwe ntumbero rero tuba dushaka kubagezaho amakuru abagiye atandukanye, ntituje kure cyane ya filme, tuba turi hafi cyane, bimwe biba bigiye bitandukanye. Tubabwire ibintu babwiye bitandukanye. Twatembereye cyane ku rubuga rwa Remy Nice Company. Benshi bakunda kubaza ati Remy Nice Company bimeze gute vyiwe? Novuga n'umusaza ariko akora ku rugwego rumwe aja ku rundi, n'umusaza ariko akora n'inguvu zidasanzwe, n'umusaza uwo twakwita Mr. ma episode, uwo twakwita Mr. ma episode niwe ariko akora cyane mwa kino gihe. Nta filime nimwe afise idafise tari seri, nta filime nimwe afise ama party, nizikenya usanga ari ama full movie, ariko nazara zifise ariko nizikeya cyane. Rero urubuga rwa Remy Nice Company rwatanguye itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023, itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023. Yo rero Remy Nice urubuga rwe rwatangujwe n'amafilime menshi cyane, amafilime novuga ati yaradutamwe mwe bya hatari. Yatanguye ni filime yise Ubuhemu. Numwe mu bantu bagumanye imico y'ikirundi, numwe mu bantu bagumanye akaranga ku Burundi. Mu bisanzwe ntibaze ngo ni filime nyinshi afise ziri mu matitre y'icongereza canke y'igiswahili canke mu bindi bintu. Amatitle yiwe yose yibereye mu Kirundi, kandi Kirundi c'abakera, apana Kirundi cuno munsi. Bisaba ko yirukarara aba filime yiwe uza kubona ko titre iza gusa niyo filime umaze gutahura byinshi byo mu iyo filime, kuko donc ari muri nkaba ameze nka Yesu we yigishiriza mu migani, nawe rero abafise amatitre yo mu migani cyane. Nabavuze ko yahereye kuri filime bitwa Ubuhemu. Gusa sinovuga ko ariyo filime ari cyo kintu cyatanguye kuja ku rubuga rwiwe. Yatanguye apresenta urubuga asaba abantu kumukurikirana ibintu babige bitandukanye, ariko filime ya mbere yatanguye kuja ko ni Ubuhemu, hama akurikizaho Umushitsi, hama yakurikijeho filime yiswe Mateso, ariyo benshi bagiye bamumenya ko ni seri Mateso. Hakurikaho filime yise Ubusambanyi, hakurikaho filime yise Ikigeragezo, hakurikaho filime yise Muyobora. Nibaze ko benshi baciye mu mashuri barize ikintu bitwa Muyobora era Karebaskase, nawe rero yahise Muyobora. Byinshi rero muzoze mugenda mubikurikirana, uzotahura impamvu filime iba yitwa uko kuntu, uzotahura impamvu umuntu aba yahisemwo kwita filime uko kuntu. Rero muze mugumana natwe tuzobagezaho ibintu babige bitandukanye, kuko ntituzobanyoteza, kandi ntituzobarambira, kandi ntituzobagira nabi, kandi ntituzobabesha amakuru. Tuzohana amakuru yizewe cyane, kugira ngo mushobore kumenya aba bantu dukunda bari mu biki, bari kubakora iki, n'ivyahe bikorwa batanguriye ko mbona izi filime zimeze uku, twoja kuraba kera habo hari hameze gute. Nimwe ntumbero yo kugira ngo tuve ku rwego rumwe tuje kurindi. Iterambere rirasanzwe, imbonoka zoza 2040 2060 no muri filime y'u Burundi tugeze ku rundi rwego. Bollywood na za Hollywood twazizanye mu gice cy'u Burundi, natwe twazisa yandi mazina abagiye atandukanye. Ibindi bihugu nkuko twumva Bollywood na Hollywood
byicara bikumva iki kintu kiriko kibera mu Burundi kuna cyane cyane hariho abantu baticaye baba ariko bakora ibintu bidasanzwe. Rero turabandanya, navuze Muyobora, navuze mwene mama inandushi ndibaza nako kantu murakazi cyane. Yarakinyaniye filime yise Gahini na Abeli aba bari abana ba Adamu na Eva, nibo bantu batanguriye isi, nibo bantu baremwe mu bwa mbere, babiri baremwe babumbwe, hama abandi barabyara, babyara uwo witwa Gahini na Abeli. Kumbure ayo makuru murayazi ku bantu bemera Imana, Gahini na Abeli murabazi. Ego hama hakurikeye filime yise Sinamenye, hari yakurikiye yindi filime yise Mvuye Kure, hayakurikiye agafilime yise Gasobanuye. Muzogenda mu mwandike Leminayisi Company, muzoca mubona agafilime yise Gasobanuye, nawe nyene ntiyagasize inyuma, yagerageje kugira ngo nawe nyene abane nabandi muze mumva Gasobanuye, kaba kagiye nimuzo bave mwibaza ngo nawe ngo ntiyabahaye Agasobanuye. Hari indi filime yise Inkongoro y'Ikibi, hari indi yise Kibegwa, hari indi yise Bujeniya iryo ngira ni izina ry'umuntu, Bujeniya. Hari indi filime yise Linka, hari indi seri rero yo yakaga iri mu biharuro. Wewe rero avuga ati je n'ibiharuro ndabatamwo, yayise 666 seri, ni seri iri kirarengana ku rubuga rwa Leminayisi Company 666. Wanditse 666 seri ukibona ibikorwa bigenda bikurikirana, ni seri ukiyibona, ni filime nziza cyane, iriko itariko irabyorosha mwa kino gihe. Rero filime tuko turakurikirana ubu nyene n'iyi saha ari nshasha ku rubuga rwa Leminayisi, ni filime yise Ishugwe givumwe Ishugwe givumwe, niyo filime iri kirarengana. Kumbure niyi seri y'Isasusani ntirahera, nayo nyene iri kirabandanya irengana. Rero Leminayisi n'umuntu ki? Leminayisi n'umuntu yipambanira, n'umuntu ari karagerageza kuzimpano z'abantu babagiye betandukanye. Hari abantu benshi baciye muri Leminayisi Company ubageze ku rundi rwego, hari abantu benshi bateye indi ntambwe, bava ku rwego rumwe baja ku rundi rwego baciye muri Leminayisi Company. Rero novuga ko ubu ageze ku rwego bwo kuba yokinisha n'ibindi vy'amareba bige bitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yarakinishije Basabasi, Bakadola Vere, yarakinishije benshi cyane, novuga ivyamamare bagiye batandukanye. Rero murumva ko iki kintu ubaye mu producteur muri filime y'u Burundi, hari abantu benshi ingabire z'abantu zifuruka zigaragaza mbere, audience yawe ikababona, kumbure bakababona bizera, bakabishira mu bikorwa bigiye bitandukanye. Rero kino kintu nimuze mu kigaya cyangwa se mu gisuzugure, ni kintu ciza cyane, ni kugira ngo tuve ku ntambwe imwe tugere ku yindi ntambwe. Rero nshimira abantu bose aho bari hose, nshimira umuntu wese adasinzira kugira ngo arabe ko filime y'u Burundi yotera imbere. Ubona umuhizi nuwo kubahwa, akora kidasanzwe mu bintu bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kumuhezagira, imuhangaze, imukure ku rwego rumwe imigeze ku rundi rwego, na cyane cyane ko twadushaka ibintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu tuvuga ati Imana ikomeze guhezagira uwo wese ataca dakora kugira ngo filime y'u Burundi itere imbere. Rero nshimira abantu abakunzi ba filime y'u Burundi, nshimira abakunzi ba urubuga Ale Burundi, nshimira abakunzi muri rusangi bakunda entertainment mu Burundi. Imana ikomeze kubahezagira. Kumbere tuzosubira mu kindi kiganiro gikurikira. Nababwiye ko atabiganiro birebire nzobaha, ndabaha ibiganiro bigufi, kumbere ugikurikirana kitagutesha umwanya, ugenda unatahuye. Rero mukomeze kugira imigisha n'imihezagiro. Kumbere tuzosubira mu kiganiro kizokurikira, ndetse mu makuru azokurikira ya filime y'u Burundi. Big up sana.